Nitwa Samuel Ndayiragije nkaba ndongoye ishirahamwe BDUSA anuvuga diaspora muri Etats-Unis. Ego twasanze ku bitaro vyitiriwe umugano wa Karede ngamu gisagara ca Bujumbura muri mu biki igikorwa cabazanye n'ibikonya abantu. Ego nyuma y'ibikorwa vyindwi hariwe abarundi baba mu mahanga twashimye kuza hano kugira ngo tugendere abantu bagwariye hano na cane turabe abafite ibibazo bitandukanye bamwe bakize bakabura ingene bataha kugira ngo tubafashe nico catuzanye. Ego abo bagwayi mwasanze ari bangahe mwabafashije uburyo bungana gute? Abagwayi ni benshi cyane muga twashoboye gukura mu bitaro abagera kuri 11 tuba twakoresheje mahera atari makatari menshi miliyoni 7,500 n'ayandi n'abantu 11 dushoboye gukura mu bitaro muri ino saa tuvuga. Mbega kino gikorwa mwakorega hamwe kwa Karede wamutekanya kubandaniza no mu bindi bitaro bwa Ego BDUSA twashize imbere gushigikirana gufashanya no gutabarana nariga ejo aho bukera ari umunsi wo gufatana mu nda twashimye ko no munsi rero twoshobora gukora ico gikorwa ariko uno munsi twakoze ibikwiranye n'uburyo dufise mugabo bidasigura ko tazogenda handi tuzoja no mu zindi ntara n'ahandi hatandukanye mugaca igikorwa ca mbere dukoreye hano nico gituma nizige yuko muri kazoza tuzokora ibirutaye. Muri Burundi benshi babonana umutima mu gufara. Bo BDUSA ico twashize imbere n'akarangamutima ico bita les valeurs umunywanyi wese ateza kugira kugenderako harimo gushigikirana gutabarana kwitera muziko mugenzawe ukamufasha mu bimugo utarinze gusaba impera. Nico gituma turi hano ivyo dukora tubikora mutima w'urukundo nta nyungu nta kidushaka muga tuba tugomba gushigikirana no gutabarana ko arivyo bituranga. Hariho abandi badiaspora basanzwe bari mu bindi bitandukanye turetse abari muri leta z'Amerika mu ntumbero yo gushira imbere ico gikorwa nyine uko murakora kugira n'abandi mbega n'ikayitamu Hotela kama wese abishoboye kugerageza gufasha igihugu ciwe kwitaho bene wabo igikorwa nk'iki ni ciza cane kuvyo kuri ubonye umuntu yakiza akabura ingene ataha muhira kubera amahera atari makatari menshi notera kama rero umurundi wese hari kugira ngo agerageze gufasha no gushigikira abantu nk'aba ubwa mbere nkashimira abanywanyi ba BDUSA n'abarongozi baryo twakoranye kino gikorwa akabe nabo badufashije kugira ngo bino bishoboke rero nibaza ko iki gikorwa caba igikorwa ciza ababikorewe nibo bashima nkabatera kama rero n'abandi batagize ico bakora ko muri kazoza bokora nkuko twakoze. Nitwa Pascalia Bukuru. Abantu baje kubakura mu bitaro aramwe ari muzi nayo. Oya nukuri bagira neza nukuri batugarukiyeko. Ni byiza Imana bahezagire kubihuga mudukoreye kuri uyu munsi w'itereke 5 z'ukwezi k'umunani. Imana ibahimigisa ibongerereze n'abandi mubibuke ko mutwibutse. Mana abagira neza barabahaye ingabirano yo kumenya imfuvyi n'abafakazi abatagira sengera urugero abatsitsa amaguru abo ubwenye bwaparanganye ibimuga tukaba tubashimiye ku munsi w'uyu munsi bavyeyi bayina rugo gwaruka basinga ntahe singira ntahe abagira neza bo mu bihugu byo hanze dusaba imigisa n'imihezagire natwe abana bacu ko boyiga batera imbere bakaza mu bindi bihugu bagakorera neza abandi nkuko abandi batugiriye neza kuba Imana irema abantu nk'aba twosima intahe tugasima aleluya aleluya. Jewe nazi tarike 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 nkaba bampagurukize ntabyiteze Imana irabangarukirize hano nkaba ntahuze zitareke 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2021 bavyeyi murakagira Imana n'imigisha nguko n'abaganga ba muri Karwa Karede ndabakomeye amasi barafashije mwene wacu yapfuye ari muri bomboni ayimaze nk'umusambu abaganga barandemesha ati rema Imana niyo idukorera neza ego nasinga intahe mwene wacu ari yapfuye none Imana yamongeye iminsi ndasimiye abagira neza Imana ibahezagire.